ndabakiriye mu ijambo ry'Imana ryo kuri uno munsi. Imana isubire kutugirira neza, iduhaye akaryo keza ko kubana nayo muri kino gitondo. Rero nagomba ntatevye tuje mu ijambo ry'Imana. Umuntu wese ari hano numva ari umunezero mwinshi cyane wo kukubwira yuko wahisemwo neza kuzindukira imbere y'Imana. Amen. Ijambo ry'Imana tugiye gusangira rifise umutwe w'amajambo uvuga ngo kuba umukunzi w'Imana. Kuba umukunzi w'Imana. Iyo tuvuga umukunzi, birashoboka ukaba warigeze kuba ufise umukunzi, hanyuma uwo mukunzi hari ageze igihe ntiwasubira kumenya amakuru yiwe, kandi uwo mukunzi kuva utamenya amakuru yiwe ntiwigeze usubira no kumubona, ndetse na wenyene yarakurondeye arakubura. Ariko iyo mvuze ngo umukunzi w'Imana, ni umukunzi wewe niwabishaka niwabihitamwo uzokwama uvugana nawe, uzokwama umubona, kuko umurondeye Imana wese arayibona nk'uko babitubwiye. Imana ishimwe cyane. Rero abakunzi b'abantu birashoboka ko bahinduka ugasanga ntakikubereye umukunzi. Ariko narinda kuzaniye inkuru nziza y'umukunzi umwami wacu Yesu Kristo atazokwigera guhemukira, atazokwigera guhinduka, kuko wewe ntahinduka. Uko yarari ejo n'uno munsi niko ari. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Ndagomba rero ngo twiyumvire. Abantu benshi barakunda gukora ikintu batiyumviriye. Kwiyumvira bituma uvuga ikintu, kandi icyo kintu uriko uravuga ukakiroranisha. Kandi kwiyumvira biraguha kuba umuntu adashobora gutontomuka cyangwa adashobora kuba ahantu atari kuba. Ndabaha akanya rero wiyumvire. Mbega wumva Yesu agukunda? Wumva Imana igukunda? Nimba Imana igukunda, mbega nawe urayikunda? Haleluya. Icyo ni igikorwa tugomba guherako kugira ngo tumenye neza yuko mbega turabakunzi b'Imana cyangwa ntiturabakunzi b'Imana. Mu mutima wawe urafise inyishu. Mbega Imana iragukunda? Rero ni byinshi umuntu yovuga, ariko ndagomba twishyura ikindi kibazo. Ninde mukunzi w'Imana? Ninde mukunzi w'Imana? Yohani 15 turahera ku murongo w'9 dushitse ku murongo wa 17. Ndasoma mu izina rya Yesu. Ninde mukunzi w'Imana? Ni urupapuro rw'123 mu isezerano rishasha. Nk'uko data yankunze niko nanje nabakunze, nimugume mu rukundo rwanje,
nimwitondera ibyagezwe byanje, nimwitondera ibyagezwe byanje, muzoguma mu rukundo rwanje nk'uko nanjye nitondeye ibyagezwe bya data nkaguma mu rukundo rwiwe. Ibyo mbibabwiye kugira ngo umunezero wanje ube muri mwebwe kandi n'umunezero wanyu wuzuzwe. Ngiki icyagezwe cyanje, nimukundane nk'uko nabakunze. Ntawogira urukundo ruruta urw'uko umuntu yigura abakunzi biwe. Muri abakunzi banje nimwakora ibyo mbagera. Sinkibita abashumba, kuko umushumba atamenya icyo shebuja akora, ariko mweho nabise abakunzi, kuko ibyo numvanye data byose nabibamenyesheje. Si mwebwe mwantoranije, ariko ni jewe nabatoranije. Nabashizeho kugira ngo mugende murama imbuto, kandi ngo imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzosaba data cyose mu izina ryanje akibahe. Ibyo ndabibageze kugira ngo mukundane. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Aya majambo y'Imana n'amajambo atwereka by'ukuri umukunzi w'Imana uwo ari we. Ubwa mbere turabona yuko aratubwira ngo nimwitondera ibyagezwe byanje muzoguma mu rukundo rwanje nk'uko nanjye nitondeye ibyagezwe bya data nkaguma mu rukundo rwiwe. Abazoba abakunzi banje n'abazoba bitondeye ibyagezwe by'Imana. Abazoba abakunzi b'Imana, abazoba abakunzi ba Yesu Kristo. Yesu Kristo turibukanya ko ariyo Imana. Abazoba muri we nibo nabo bazoba bitondera ijambo ryiwe. Imana ishimwe cyane. Ikiya twari twakivuganye ku munsi wa kane, ndagiteba ko cyane kwitondera ijambo ry'Imana, cyangwa kwitondera ibyo Uhoraho yakugeze aho oyi, biranezera Imana cyane, birayihimbara. Ndibuka yuko ku munsi wa kane twari twavuganye ku rukundo rutari uruheyiheyi. Imana ishimwe cyane. Twari twavuganye ku rukundo rutari uruheyiheyi, rwa rukundo ruva ibwina mu mutima, atari ishimwe cyane. Ibyagezwe n'Uhoraho cyangwa ijambo ry'Imana ni ryari riri kubwira ngo ntubeshe, ntusambane, cyangwa ntujyage ubundi mwene data. Biriya byose ukabyitondera, hanyuma icyo Imana ivuga cyangwa icyo ijambo ry'Imana rivuga wewe ukakibamwo neza, ukabibamwo nk'uko Imana ibishaka. Igihe cyose uzoba mu ijambo ry'Imana, igihe cyose uzokora ibyo Imana igomba, aho muri icyo gihe uzobura umukunzi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Sinzi ko ubibona umuntu mubana, iyo uriko urakora ibyo adashaka, iyo ukora ibyo atagomba, muri icyo gihe uba uri kuramugirira nabi, bituma hoza n'urwango. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Mbega turi kumwe ga yemwe? Iyo umukunzi wawe umukoreye ibyo adashaka ni bibi cyane. Nimba ijambo ry'Imana rivuga ngo reka kuboregwa, ibyo ubire kugira ngo unezereze umukunzi wawe, kugira ngo ubane amahoro n'umukunzi wawe. Amen. Icyo rero numva ikadusome ijambo ry'Imana riri muri aha turaza kuhagaruka
muri Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere haravuga ngo hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranye, ariko ibimuhimbara biri mu byagezwe by'Uhoraho, kandi ibyagezwe byiwe nibyo ashira ku mutima, ku murango no mu ijoro. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cyama igihe cyacu, ibibabi byacu ntibyuma, icyo azokora cyose kizomuberako. Imana ishimwe cyane. Donc uyu muntu ahimbagwa n'ibyagezwe by'Uhoraho, kandi ibyo byagezwe byiwe by'Uhoraho nibyo ashira ku mutima, ku murango no mu ijoro. Imana ishimwe cyane. Yosuwa Imana iza kumuha igikorwa, yaramubwiye icyo akwiye gukora, avuga ati Mose umusabyi wanje yapfuye, kandi wewe niwe uhawe aba bantu kugira ngo uzobashitse mu gihugu cy'isezerano. Imana ishimwe cyane. Aho nshaka kubashikana ni wewe uzobajyana. Umusabyi wanje Mose raba yapfuye, rero ntutinye, ndi kumwe nawe, ntukihebure, ndi Imana yawe, nzojyana nawe. Ikiramubwira ikintu gikomeye cyane, iramubwira ati mugabo rero nyabuna imuha ibanga, nyabuna ibiri muri iki gitabo uzubirimbure ku murango no mu ijoro, kugira ngo ibyo ibintu byawe bizogende neza. Imana ishimwe cyane. Rero biratubereye kurimbura ku ijambo ry'Imana, kuba mu ijambo ry'Imana ukarigenderamwo, hanyuma mu kugendera mu ijambo ry'Imana no mu kuribamwo bizokuzigama. Imana ishimwe cyane. Nibyo twavuganye ku munsi wa kane, yuko ngo ijambo ry'Imana ritubwira ngo umusore azokwezesha inzira yiwe iki? Azoyezesha kwitondera ijambo ry'Imana. Amen. Rero kwitondera ijambo ry'Imana, kugendera mu ijambo ry'Imana, kugendera mu byagezwe n'Uhoraho, ibyo bizokuzigama. Hanyuma inyuma yo kukuzigama bizotuma uba nk'igiti cyatewe hafi y'imigezi y'amazi, ngo cyama gitotahaye. Haleluya, haleluya. Umuntu aba umukunzi w'Imana ni ukundana nk'uko Yesu yadukunze. Urukundo Yesu yadukunze ni ikintu novuga nk'ifondasiyo y'umukristo, kubimenya ukabigenderamwo, cyane kumva ubishiraho umutima ko wakunzwe, ko Yesu yagukunze urukundo rw'akaburarugero. Mbega Yesu yagukunze gute? Yakoze iki kikwereka yuko wakunzwe? Twari babi, twari abantu batokwifuzwa, ariko Yesu amaze kugerera mu buzima bwacu, hariho ibintu byagiye birahinduka. None byagenze gute? Yesu yarakubambiwe. Yesu ni ibintu mengo muramenyereye, ariko nagomba ndakubwire uyu munsi ugerageze kwibuka, ubishire mu bwenge bwawe, hanyuma urabe urwo rukundo ukuntu rungana. Yesu yatanze ubugingo bwiwe, Yesu yemeye kubambwa, kandi ibyaha byawe, ibyaha byanje nibyo yabambiwe. Abantu barabigize imimenyero, baramenyereye yuko ibyo bivugwa uko,
Yesu yarabambwe, Yesu yaracumiswe, Yesu yaraduhaye agakiza, Yesu yaradukunze. Mugabo abantu ntibashira ku mutima, hanyuma ngo bamenye ngo ko yankunze nanjye nkwiye kumukunda, kandi mu kumukunda nkwiye gukora ibimunezera, nkwiye kumunezereza. Kuko Yesu icyatumye abambwa, icyatumye akora ibyo byose, icyatumye aza kugira ngo nk'ako gakiza, icyatumye aza kugira ngo ube agucungure, ni ukugira ngo agukure muri rujya rupfu wari urimo, hanyuma azokwishikanire, agushikane mu ijuru. Abantu benshi ikintu kibishe, ntibagira objectif cyangwa ntibagira intumbero. Araza gukizwa, mugabo intumbero ntayiguma yihanze amaso, kandi kuguma uhanze amaso ku ntumbero bizogukiza. Intumbero yawe none umaze gukizwa ni iyihe? Intumbero yacu twese ni uko tuzoja mu ijuru, kandi uko kujya mu ijuru nako ni ukuvuga ngo hariho ubuzima twarimo twarabuvuyemo, kandi ubwo buzima ko twabuvuyemo dukwiye kwifata nk'abana b'Imana. Gendera mu ijambo ry'Imana, kandi umenye ko wakunzwe, kandi ko wakunzwe ukwiye gukunda uwo, cyangwa ukwiye kunezereza uwo yagukunze kugira ngo mujyane. Twiyambure ibyo byose byotuma umukunzi wacu tutamunezereza. Mbega ibyo turabyakiriye? Amen. Yuko ugira intumbero ukavuga uti jewe ndiko ndaja hanaha, kandi mu kujayo hariho ibintu ndi prive, hariho ibintu ntarekuriwe. Rero biratubereye yuko tuba dukundana nk'uko Yesu yadukunze. Ariko ndavuga ukuntu Yesu yadukunze. Yesu rero mu kudukunda ntabwo ari amajambo, yarakoze, yaremeye, arabambwa, kandi n'uno munsi aracyakora na bugingo n'ubu. Niwe atuzigama mu nzira turi muri uru rugendo, niwe akomeza kuturinda wa mubi, niwe atwereka biciye muri Mpwemu Yera, akatwereka inzira dukwiye gucamo, akatwereka ibyo dukwiye gukora n'ibyo dukwiye kureka. Ni Mpwemu Yera, ni Yesu Kristo amaze kuduga tuvuze ngo zitabasigiye umwitsa, uwo niwe Mpwemu azogenda aratwibutsa. Kandi uwo ari mu buzima bwacu, ni Imana iri muri twebwe, kandi ko ari Imana iri muri twebwe agenda arakora uyu munsi n'ibyo tutokora. Yesu rero ubwo rukundo yadukunze si amajambo, yarakoze. Amen. Natwe rero ngo dukwiye gukundana nk'uko yadukunze. Iyumvire mu gukundana kwawe, ko yavuze ngo ndabahaye icyagezwe gisha, nimukundane. Cyo ni itangazo, nimukundane. Ndabisubiyemo, nimukundane. Ijambo mu kuryumva, jewe kugira ndaryumve byaje nk'uko nyene nk'usemerera, ngo ndababwire ngo nimukundane. Ngo ndabahaye icyagezwe gisha, nimukundane. Yesu mu kudukunda si amajambo yakoresheje, yarakoze. Nawe mu gukunda mwene so cyangwa mu gukunda abandi urafise icyo ukwiye gukora. Muri ya majambo twasoma muri Yohani habitweretse neza, ngiki cyagezwe cyanje, nimukundane nk'uko nabakunze. Ntawogira urukundo ruruta k'umuntu yigura abakunzi biwe. Muri abakunzi banje nimwakora ibyo mbagera. Yatugeze ngo dukundane, kandi ko yatugeze ngo dukundane dutegerezwa kubikora. Alors wewe none mu gukundana
wewe ukora iki? Raba igikorwa cyawe rero. Hariho agahuzu woha mwene so wundi, hariho akarato ubona wo mufasha, hariho ibiro bibiri by'umuceri uwo mushira, hariho ndazi ikiro cy'ibiharage uwo muha. Intumwa mu kubana kera barabana bagasangira byose, ngo ntawakimbukira ikintu kiwe, urumva ntawagira icyo akena, ngo uhoraho Imana akagenda arabongera bakizwa. Nitwakundana rero kandi ngo nitwagirirana urukundo, ngo niho bose bazomenya ko turabigishwa bihora. Amen. Mukundane, mubwire uwo mwegeranye ati dukundane, niko bivuga, niko ijambo ry'Imana rivutse. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ndagomba ngo icyo uza kumva woshira mu ngiro uze kugishira mu ngiro. Imana ishimwe cyane. Ndakwinginga mu rukundo rw'Imana kugira ngo utangure kwiyumvira icyo uza gukora, kuko ni nk'itangazo, ni nko gusemerera, ni nka wa wundi avuga ngo hagarara ku musozi muremure usemerere, avuga ngo nimukundane. Amen. Birakomeye mw'abantu mwe, niwaba uri umuntu waje ugomba guhinduka, waje ugomba kwakira ijambo ry'Imana, ngo abumva iryo jambo bakabikora, ngo asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare, ngo maze isegenya irasegenya iragwa, ngo bigwa kuri ya nzu, ariko ya nzu ntacyo yabaye. Nimukundane. Amen. Sinkibita abashumba kuko umushumba atamenya icyo shebuja akora, ariko mweho nabise abakunzi kuko ibyo numvanye data byose nabibamenyesheje. Nacyo tutabwiwe kandi icyo tutaramenya nacyo Mpwemu Yera agenda arakitubwiye. Yarabitumenyesheje, ijambo ry'Imana tugenda turumva, tugenda turabimenya, kandi muri twebwe Mpwemu Yera n'abundi akomeza gusemerera, akomeza kuvuga. Ndababwire, hari ikintu nabonye giteye ubwoba. Mpwemu Yera ubwa mbere mu kukubwira ikintu, ubwa mbere arasemerera, ubugira kabiri, ubugira gatatu, ubugira kane, mu nyuma usigara wiberamwe ibisanzwe, ugasigara wibera ukumva yuko kwinywera agacupa ni ibintu bisanzwe, bikaca bikugarukako kwa kundi byahora bikagaruka, kuko Mpwemu Yera akubwiye ngo ntukicarane n'abacokoranyi. Hanyuma ukabona n'ibisanzwe, wigira kwirigara ukaguma mwiganirira. Ubwa mbere baravuga ntuvuga, hanyuma mu nyuma uzoterera akajambo kamwe, bavuga ibintu bidahwanye no kugororoka, bidahwanye n'ubugombe bw'Imana. Ubwa mbere bavuze uranuma, ubwa kabiri ugaterera akajambo kamwe, ubwa gatatu ukongera kwa kandi, mu nyuma ubyisangamo nawe uvuga nk'abandi. Niyo mpamvu igihe cyose wumvise ijambo ry'Imana birihutirwa, biranyaruka kurishira mu ngiro, kuko nutarishira mu ngiro uyu munsi bizohava bigenda. Umukunzi w'Imana ni umuntu agenda arama imbuto, umuntu agenda arama imbuto. Ngaha ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ko dukwiye kwama imbuto, kandi imbuto zacu zigahoraho. Wewe
nk'umuntu w'umukunzi wa Yesu Kristo, nk'umukunzi w'Imana, bizomunezera cyane umwami wacu Yesu Kristo niwama imbuto zo kugororoka, ingeso zawe zikahinduka. Ingeso zawe zimaze guhinduka, hariho umundi muntu Yesu Kristo yifuza yuko azoza kwamura iyo mbuto yiwawe, azoza kukubaza akamenya ngo mbega izi ngeso zawe zahindutse gute. Azoziraba bikamutera guhinduka, bikamutera yuko nawe akwiye gusa nawe. Turumvikana rero ngo dukwiye kwama imbuto, kandi ngo imbuto zanyu zigumeho. Si umuntu uyu munsi wari mu kugendera mu kugororoka hanyuma ejo ngo bigende birahindagurika. Oyaye, ahubwo ukugororoka kwawe uve mu bwiza uja mu bundi, kuko ya mbuto wama hariho abandi bazikeneye, kuko yamaze kuduha ubugingo, kandi ubugingo busagutse, kandi ubwo bugingo ko busagutse buriko burasagurira abandi hirya no hino. Amen. Nahawe nahanje ho kwama imbuto kugira ngo n'abandi iyo mbuto izokwire, izogasare, izotewe igasare, hanyuma yame abandi nabo baze kwamurako. Nyene murabe Kolosai igice cya mbere 9 n'uw10. Amen. Kolosai igice cya mbere 9 n'uw10. Haravuga ngo nico gituma natwe uhereye igihe twabyumviye kubasengera no kubasabira ngo mwuzuzwe ukumenya iby'igomba n'ubwenge bwose no kumenya iby'imwemu. 10 kugira ngo mugende nk'uko bibereye ab'umwami wacu, mumunezereza muri byose, mwami imbuto mu bikorwa byiza byose, mugwizwa no kumenya Imana. Amen. Kugira ngo mugende murama imbuto nk'uko bibereye, kugira ngo mugende nk'uko bibereye ab'umwami wacu, mumunezereza muri byose, mwama imbuto mu bikorwa byiza byose, mugwizwa no kumenya Imana. Amen. Birakenewe yuko twama imbuto, kuko mu kwama imbuto bigenda biradushirizaho uko ugenda uramenya Imana. Imana ishimwe cyane. Nahacu rero ho kuba abantu bashobora kugaragariza abandi ingeso zabo nziza n'ibikorwa byiza, kandi ibyo bikorwa bizotuma abandi baza kuri Yesu, kandi Yesu uzoba uri kuramunezereza wewe nk'umukunzi wiwe, bizomunezereza. Kandi uri umukunzi w'umuntu uko twabivuze kare, nuko ugenda uramunezereza. Amen. Yesu ashimwe cyane. Kandi tumenya yuko igihe cyose turi abakunzi b'Imana, tumenya ngo ibyo turiko turakora byose, nimba wabikoze neza, nimba hari icyo ubona ko mengo hariho ingufu zawe washizemo, saho kwirata ko ari wowe wabishoboye, ariko tumenya yuko icyubahiro nitwabikora neza kigaruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Amen.
kuko niwe adushoboza ibyo byose, niwe ari mu buzima bwacu kandi niwe aturongora kubikora. Kandi uko aturongora kubikora uvuga uti si jewe nabikoze, ni Kristo ari muri jewe niwe nshoboza. Kuko turabyibuka kera twaragerageza kure, twaragerageza mugabo ukiyumvira ukuntu wobaho utari mu mugayo canke utari umunyabyaha, ukagerageza ko ntiwobikora mugabo ntibyakunda. Imana ishimwe cyane. Je ndabyibuka twari twiga aho hakurya muri Don Bosco, hariho ibintu byari biharawe byitwa imiziki bavyita gute, nanavyibagiye, amabuwate. Imana dufashe cyane. Ndabyibuka turiko turagenda hari mwijoro tugeze ku iferemi kwa rya rija Gitega niririza ngaha ino, turiko turiruka turagenda ijoro ngo tugiye ngo muri Nyaranja, hariho ikintu ngaho cyitwa Nyaranja, ngo tugiye muri Akapuruku hari yepfo, amabuwate yose tukayatemberamwo tugataha. Sinzosubira frere, je nabyaraye binduhishije, ukavuga ati sinzosubira, mugabo hinge ku munsi wa gatandatu hagere. Ico gihe ndibuka yuko narababaye uwo munsi, ndafata ingingo mugabo yarananiye gushitsa, ntavyo nashobora. Kubera iki? Ntari mfise Yesu. Mugabo nta nguvu nashizemwo kuvuga ngo sinoja muri boîte, kuvuga ngo sinonywa inzoga, kuvuga ngo sinogira biriya na biriya, nta nguvu nshiramwo. Yesu ari muri jewe niwe abikora kuko n'umunyenkomezi. Amen. Uwo munsi narababaye, cyambabaje sikindi, naciye nsanga umuntu w'umwigisha yatwigisha nawe yaborewe agenda nkuko atembera tumucako ngwehe nana, kandi ari mwigisha wacu yatwigisha yamerewe nabi, yagize iki, bavuga ati ibi bintu turimwo nibiki gahima. Mugabo ugasanga n'ubundi wabikengere wabigaye, mugabo n'ubundi la fois prochaine si ubonye samedi harageze n'ubundi ugasubirayo. Kubera iki? Nta nkomezi. Ariko umunyenkomezi, umunyabushobozi, umwami wacu Yesu Kristo amaze kwinjira mu buzima bwawe, amaze kwinjira muri wewe, Yesu wumva ndiko ndakubarira, wa undi yapfuye akabambwa, wa undi bamwe bamuhamba bari bazi ngo yagumye mu mva, uyu munsi ni muzima. Haleluya, ni muzima. Kandi ko ari muzima, ari amaze gushika mu bugingo bwawe, aguhindura umuntu w'ubuzima, aguhindura umuntu w'ubugingo buhoraho, agaguhindura ni isoko, ni isoko y'ubuzima, ni isoko y'inkomezi, ni isoko y'amahoro. Quel bonheur kumuronka. Umaze kumuronka umwami Yesu araguhindurira, kubita umugore nasubira, wa muntu yahora aborerwa nasubira, wa muntu yahora yuka mu busambanyi mu bushakanyi nasubira. Ababishingira intahe tumukomera amashi menshi. Haleluya, cyubahiro ni icyawe mwami, habwa icyubahiro, impundu n'amashi ni ibyawe. Urabereye gushima, urabereye icyubahiro, uri umwizigirwa, ntiwigera unanirwa, uri umwami ahambaye, aho ushitse byose birahinduka, izina ryawe rishizwe hejuru. Turagukomeye amashi mwami, cyubahiro ni icyawe ibihe byose. Haleluya. Ndabyibuka umva ndanezerewe cyane, mbonye ukuntu yampinduriye ibihe, mbonye ukuntu yamugize umuntu, mbonye ukuntu yankuye mu mwiza mwinshi. Twari mu mwiza ukabije, ariko umwami Yesu amaze gushika, amaze kumanuka akinjira mu bugingo bwawe, ukavuga ijambo rimwe gusa ngo mwami Yesu ndakwakiriye, umbere umwami.
akakubera umwami, akakugida, akaba ari wakurongora. N'umukiza agukiza ubusambanyi, agukiza akaboregwe, agukiza kubesha, agukiza kwiba, agukiza biriya byose Yesu arabishoboye. Ngwino kuri Yesu nawe gutabara. Haleluya! Tumukomere amashyi menshi umwami wacu yatugiriye neza. Yesu iyo turiko turamuvuga nk'uku mengo n'amajambo, ariko ndatangara cyane kubera iki nimba utaramwakira udashobora kuraba ari ruhande yawe ukuntu byari bimeze kera, udashobora no kuraba umubanyi ukuntu byari bimeze kera. Ariko umunsi umwe yakiriye umwami Yesu, nta kindi kintu yakoze, yakiriye umwami Yesu gusa. Kandi uwo mwami Yesu turiko turavuga ni umwizigirwa, narabanura ku butoni, naraba abatunzi, naraba abantu bo mu muryango kanaka, naraba ngo uwo hasi. Ariko uwo wese abigombye amushikabo, amaze kugushikabo akagutabara, akakuzigama, akagendera kurinda ku murango no mw'ijoro dusinziriye. Niwe atuzigama, indoto mbi zigahera, abadayimoni bahora bagutera bigasendwa, abarozi bahora bumva ngo bandoze bigahinduka, kubera Yesu yashitse mu bugingo bwawe, kubera uwo mwami w'amahoro, kubera uwo mwami akomeye cyane, kubera uwo mwami agira neza, nawe aragushaka. Haleluya! Ryawe uravuga ngo mpamagara ndakwitaba, unyambaze ku munsi w'amagorwa ndagutabara. Mwami, ibyo byose nikigaragaza urukundo mwami udufitiye. None mu izina rya Yesu Kristo natwe turisengeye kugira ngo mwami urukundo rwacu goye guherera mu majambo, ariko mwami Imana ijambo ryawe uravuga ngo kuwo yadukunze agatanga ubugingo bwiwe, natwe dukwiye kubutanga ku bwa bene data, kandi natwe tukitanga nk'iciro kizima. Mu izina rya Yesu Kristo mwami turisengeye n'ishengero ryawe, abo wakunze, abo wakoye, kugira ngo mwami tugende nk'abageni, kugira ngo tugende mwami Imana nk'abafianse. Mu izina rya Yesu Kristo bafise uwo bagiraniye isezerano, twoye kugenda turivanga, twoye kugenda mwami Imana twisukiranya n'ivyo tubonye byose, tugoye kugenda turicara mwami Imana aho tubonye hose, uko mwami ijambo ryawe rivuga ngo imyambaro yacu mwami ngo tuyimesure kugira ngo duhore twiteguye ukugaruka kwawe, kuko mwami tutazi umunsi n'isaha. Mu izina rya Yesu Kristo turisengeye mwami ngo urukundo rwacu ruhore mwami rugwira ku munsi ku munsi, urukundo rwacu ruhore rugenda rugwizwa n'ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo ubugingo bwacu mwami bukomeze kugenda buravangana n'ubwawe. Mu izina rya Yesu Kristo ijambo ryawe rirambwira ngo uwo yahuje amaraso natwe kugira ngo abone uburyo dutabara. Natwe turisengeye kugira ngo ubugingo bwacu buvangane nawe mwami muri mwemu yera, kugira ngo mwami tubone ugutabarwa mwami Imana mu bihe byose. Urakoze mwami, turagushimiye ijambo ryawe mwami, turagushimiye ijambo tugaburiye muri uno murango. Kandi mwami ijambo ryawe rirambwira ngo abo rigirira ikimazi ngo nabaryakirana imitima myiza, maze ngo bakaribika mu mitima yabo, maze ngo rikagenda rirama imbuto, bamwe ngo rikama imbuto 10, abandi 50, abandi 100, abandi 1000. Mu izina rya Yesu Kristo turisengeye Imana agakiza kacu kugira ngo ijambo ryawe mwami rigende rirama imbuto mwami Imana z'agakiza, imbuto z'urukundo, imbuto zo kugirira neza abandi, imbuto mwami Imana zo kukuronderana imitima yacu yose. Urakoze, turaguhaye ishimwe, turaguhaye icyubahiro, igikorwa kiriko rirakora muri twebwe.
mwami ukomeze ishengero ryawe, umugisha wawe ugukumvira, umugisha wawe ugukura muri urwo rukundo, umugisha wawe ukubona ineza yawe mwami igenda irakura muri twebwe, maze mwami Imana tukagenda turama ivyamwa ikomeze kubwira muri twebwe. Uwo mugisha turawusavye nk'ishengero ryawe mwami, uhezagira abantu bawe amaja n'amaza, ugirire neza mwami Imana ubwoko bwawe, aho dukwiragira mu gisagara tugende turakwiragiza mwami, tugende turarekana ubumote bwiza bwawe, aho tugendera mu mihana, aho tugendera mu makartie, aho tugendera mu misozi itandukanye, maze icubahiro mwami cawe gikomeze kwamamara uyu munsi n'ibihe byose, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu dusenze, amen, amen.